mugiye kugira Umugambi iteza imbere wa KCB ni umugambi wo gufasha urwaruka kugira ngo ubungura ubumenyi rushobore gukora imigambi yago rwiha akazi rwongere ruha akazi abandi. Akaba ari muri iyo ntumbero abagera kuri 25 bigishijwe umwuga wo gushona impuzu n'ubuhinga bw'umuyagankuba electricité industrielle mu rurimi rw'igifaransa. Uwo mugambi ushigwa mu ngiro na Fondation KCB, bikaba bivugwa n'icegera c'urongoye ibanki KCB Gatavu Leonidas. Aho KCB iri igomba guteza imbere mu rwaruka, musanzwe muzi ko rwaruka aribo nta shingiro bya vyose, ari bo bagifise inguvu n'umwete wo gushobora gukora kugira ngo igihugu cyose gitere imbere. Aho KCB isanzwe iri rero kuva mu 2007 KCB Group yashyizeho uwo mugambi wa KCB Fondation yo kugira ngo aho bari bagende bagira ico bafashije igihugu n'abene igihugu bari mu ico gihugu, kugira ngo babungure ubwenge bashobore gukora ibikorwa bizana uburyo bwo kwifasha no gufasha abandi. Kuko umuntu amaze kugira ubwenge azoshinga ishirahamwe ryiwe yiha akazi acakoresha n'abandi bibakozi kugira ngo nabo baronka akazi, gutyo tugabanye kubura akazi mu bihugu KCB isanzwe ikoreramo. Ntibiraha mu Burundi gusa, n'amazina atandukanye. Muri Kenya bavyita jiajiri, ahandi hose barahe amazina uko igihugu gisanzwe kibayeho n'indimi dusanzwe dukoresha. Mugabo hose dusanzwe dufasha urwaruka mu vyerekeye kwiteza imbere, mu vyerekeye amashuri kwiga, mu vyerekeye amagara y'abantu, mu vyerekeye kubaho k'umuntu. Iminsi yose twama turondeye ikintu cofasha abene igihugu aho tuba turiko turakorera hose, haba mu Burundi canke ahandi. Ibi turiko turakora rero vyiteza imbere, no kuvuga ko turiko turondera ukuntu ubushomeri bwogabanuka cyane, kandi umwimbu ni inyungu abarundi bafise bikaduga, kuko bazoba bafise abantu benshi bakora ubuzi bwinshi. Hanyuma uko ukagenda uragura ikintu ugikeneye ukakigura hafi, aho kuri kuraje kugura hanze, kuko babandi twahaye ubumenyi bazoba bashobora kuvyikorera. Rumwe mu rwaruka rwaronkejwe izo nyigisho rukaba rugira ruti inyigisho twahawe n'umugambi iteza imbere zigiye gutuma dutera imbere koko. Nitwa Ingabire Gize, formation nagize nayikoreye mu gushona, mu kwiga umwuga wo gushona. Jewe nk'urwaruka mwabonye udupira twari twambaye, baba bahejeje canke abagiye kwiga, handitse ko rwaruka ungura ubumenyi wongere witeza imbere. No kuvuga icambere jewe nahejeje kungura ubumenyi, nubwo nzobandanya ngira ibindi niga ahatandukanye, ubumenyi naburonse ngiye kwiteza imbere. Nzogerageza nkuko umugambi witwa iteza imbere, nzogerageza igihe nkiki nzobe nanje fise ikibazo bambaza woba wariteje imbere, nshobora kwishura ego ko niteje imbere. Ico ugiye kumfasha kudufasha nihereye ko kuri jewe nuko mu migambi nari mfise ihangiro ryo kwipfuza kwiteza imbere harimo ubuhinga. Rero ico bigiye kumfasha nuko ngiye kongera inguvu fashijwe n'ubumenyi nungutse, komza nshobore kwiteza imbere kurusha nunguke n'izindi opportunity, kuko ufise ubumenyi bwiza ukora ibintu vyizewe abantu bakakwemera bivanye n'ivyo buri kurakora n'ubumenyi uri kwabikorana. Cyo kimwe n'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gufatana mu nda, nawe nyene agira ati umuntu afise inguvu akaba atamugaye ntiyarakwiye kubura icyo akora. N'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi niyo bavuga ati umuntu afise inguvu, afise amaboko, atambuka, ndashobora kuvuga yuko yabuze icyo akora. Ashobora kuvuga ko yabuze icyo akora, ni kuvyiyumvira gusa. Iyi banki rero, iyi Fondation KCB, yo rero uko bikora ubona kuri kirashirikirwa kugira ngo kakazi bakeneye bakaronke bongere bakitegurire. Biri mu ntumbero yo kubandanya gushigikira leta, intumbero ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umujama w'urwaruka, kavuga ati nibiza urwaruka rwose ruca ku kivi, namwe mwafashe iya mbere kugira ngo mushigikire
imigambi y'igihugu, imigambi y'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turabashimiye rero kuri ibyo bikorwa bitandukanye musanzwe mukora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turabishima rero ubushikiranganje uko nabivuze bikunze byiza yuko muhagura umugambi kugira ngo twigishe benshi kandi dushadu dutera kamo n'ayandi mabanki kuko mu Burundi hari amabanki menshi kandi mbere amaze n'imyaka myinshi tukibaza yuko nabone murangene mu developa des initiatives pareilles kugira ngo abarundi bacu urwaruka rwacu narwo rubandanye rutera imbere. Aha mwomenya ko inyuma y'urwaruka 25 rwaronkeje impapuro zerekana ko bigishijwe ivyigwa vy'imyuga no gushona impuzu n'ibijanye n'umuyagankuba mu kiringo c'amezi 6, hitezwe abandi 260 bagiye gutangura kwigishwa ivyo vyigwa nyene.